uyu munsi amafaranga dufise mu makonte ayawe uko angana hose harashobora kubaho crise y'amafaranga agacika nk'amapapier de toilette, kuko akantu gato kabaye. Iyi corona nakagwara narakavuze ni gato ariko kanyiganyije isi. Nta kintu kiza mu isi Imana itagikontrola, nta kintu kiza mu isi nubwo kitazanana n'Imana, nta kintu kibaho itavuze yes. Ariko hari igihe Imana yemera ku isi inyiganyizwa kugira ngo igarukane abantu n'ubwenge bwabo guha agaciro ivyo batahora baha agaciro. Isi kanyiganyizwa nk'uko ekonomi mu isi ibintu bigashita, amakompanya abantu bakinjira mu biki. Kubera iki? Kuko hariho le maître des temps et des circonstances. Twese n'abahinga bo mu isi corona yarabatunguye, yaje nka surprise, nta ba expert bari bayibonye, nta woshobora kugira prevision z'ingwara, kuko ingwara ntumenye ukuntu iza, ni nshasha, nta numwe iki kintu aba yarigeze aciyumvira, n'uwo yaravyanditse baca mwita ngo afise ngo prevision apocalyptique, bakaca bamuklasa ahantu nk'abantu b'abasazi, ariko vyarabaye ntivyabibujije kuba. Ariko umuntu wenyene ibi bintu bitasurprenye wenyene, the only one, ni wa wundi twavuga yitwa umwami w'ibihe.